Reka ntangure ndabaramutsa bakunzi ba Sunny Stars TV turazi yuko muba muri benshi mukunda gukurikirana ibiganiro byacu ariko kandi ndabaha nikaze ndanabasaba n'imbabazi mu kiringo kitari gito twe tumaze tutariko turakora neza nuko hari habaye akabazo rero kajanye n'ibikoresho nuko ariko ako kabazo karavuye mu kayira twara tubasaba ko gwa rukundo nyene mwama mutwereka na cyane mu gukurikirana ibyo tuba twabateguriye ndetse no mu kubisangiza abandi ko mwo bibandanye nuko rero nje kuri micro ni Sisi Hit Promoter cha Siriake Hitimana ariko ikiganiro cacu cyo no munsi ni ikiganiro nagomba sabe uwo ari we wese ariko aradukurikira canke ugize amahigwe agatangura kugurura iyi video ko yo gikurikira kandi akagikurikira umutima uri hamwe ndetse kandi akagikurikira afise intumbero ariyo yiyi ngiye kubasaba. Nuko murazi yuko abatari bake na cyane mu buzima bwa misi yose twamaduhura n'ibibazo ibi canke biriya ariko kandi bigasaba ko buri umwe wese akenera mugenzi we kugira ngo ashobore kumufasha muri ico ikibazo rero wagishitsemwo ni byiza yuko ukimenyesha abandi kugira ngo ushobore kuronka abakigukuramwo kuko ubugirigiri bugira babiri kandi ntaumenye ejo hiwe ejo canke hirya yejo hawe hashobora kuba ahandi hatandukanye nuko hari uno munsi ariko ivyiza biraza nibibi bikaza ntituvyanka niko Imana iba yarabiteguye. Kino kiganiro cacu rero tugiteguye uno munsi canke tutoye micro uno munsi kugira ngo dushe gutanga support. Iyi support niyo twe dushoboye ariko harabandi abaza gushobora izitandukanye bivanye n'uburemere bw'ikibazo ndetse n'uburyo uza kuba wumva wofashamwo. Tuje rero gutabariza uno mupfasoni agize iminsi ariko arakwirakwira ku mbuga ngurukana bumenyi. N'umupfasoni avuka mu ntara ya Gitega muri commune Gitega muri quartier bita Nyamugari ni muri zone wanashaka urbaine na mu gisagara ca Gitega hagati. Tuje rero tuvuga tereka du supporting nka Sunny Stars TV gutyo abatashuye kubona ubu butumwa mushobore namwe kububona kumbure mugire ico mufashije. Aho rero harakenewe uburyo bwinshi cyane bw'amafaranga. Ushobora kuba udafise amafaranga ariko kano ka video ukagasangiza abandi ugasanga na urafashije kuko uzogaha natanga umuriyoni Imana izoguharura ko uwo muriyoni wabonetse kubera wewe kugira ngo amagara ya Nikiza Grace Zilfa ariwe tuje gutabariza asubire amere neza nka kera kuko nawe arakeneye kubaho yishimye nkuko yahora. Nikiza Grace Zilfa n'umuvyeyi w'abana babiri akabavuka ku mutumba Nyamugari nkuko nabikubwiye ni muri commune Gitega ni ntara ya Gitega. Nikiza Zilfa w'imyaka 36 ubu akaba aremvye kubera ingwara y'ibungwe ry'amagufa ryatewe n'ifatwa rirerire ry'imiti y'amafyigo. Nikiza Grace Zilfa ico kibazo akaba yatanguye kukigira kuva mu mwaka wa 2015. Umuryango waragerageje kumuvuza ku bitaro bitandukanye vyaha mu gihugu cacu c'u Burundi ariko abandanya remba. Ubu kugira ngo abandanya baho yitera imiti y'ububabare igitondo n'umugoroba ntibagiye ko nijoro atarisiga inyuma. Abaganga bamenyesha ko kugira ashobore gukira yoja kwivuriza mu bitaro vyanonosoye ivy'indwara y'amagufa hanze y'igihugu cacu c'u Burundi. Nayo kandi hakaba ariko hasabwe ibintu vyinshi cyane dushize mu bijanye n'uburyo bw'amafaranga kugira ngo avugwe hasabwa amadolari ibihumbi 200 vy'amadolari y'abanyamerika. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane. Ivyo rero umuryango wiwe ukaba utovyishoboza mutamubaye hafi. Barateye akamo rero umuntu wese ashobora gufasha uwo mufasoni ari mu bihe bitoroshe kandi barizeye ko nitwashira inguvu hamwe dushobora kurokora ubuzima bw'uno mufasoni. Aha rero nkakumenyesha yuko hashizweho uburyo uwo ari we wese ashobora gufasha uretse yuko nanje nibukije ko nimba ata amafaranga ufise ariko ukabugize amahirwe yo kubona iyi video
uwo yisangiza abandi kumbure ntazobura uyisangiza afise umutima w'urukundo n'ikigongwe akagira icyo aterereye. hari nimero zatanzwe za Rimikash na Ecocash. Rimikash rero niyo witwa Irakoze Evode ni 61 amajana 319 amajana 727. Ecocash niyo witwa Wakana Denise ni 79 amajana 766 amajana 332. hari na konte zugurujwe mu mabanki. hari konte yugurujwe ku izina rya Irakoze Evode muri CRDB ni ubusa 152 ubusa 3 ubusa ubusa. hari na konte kandi yugurujwe ku izina rya Wakana Denise muri Mitek 41187 ubusa ubusa 1 agakwego 73. ariko kandi akwibutse yuko abatari bake bamaze gutangura gukora iki gikorwa cy'urukundo. hari ababikorero bari hanze, abifuza kubikora muri hanze murashobora guca muca kuri link tuza kubaha muri commentaire ya mbere. hama kandi iyo link nyene ishobora no kukwereka uburyo bumaze gutangwa uko bungana, nawe ukabona ico gukora nimba ufise ico gukora. reka ndangize ndakwifuriza kugira ibihe byiza, ariko kandi ndangize ndanakwibutse ko kwisa rugufashanya. kwisi twese turakeneraniye, ejo canke hirya yejo ashobora kuba undi mu gihe Grace yoba yarakize ugasanga haronda afise ikibazo. uwo muntu afise ikibazo ugasanga ni wewe canke ugasanga ni jewe, nanje nkeneye ubufasha, ukaba ari ufise icyo ufasha ntucirengagize. reka ndagusezere ndakwipfuriza kubandanya uguwe neza wewe ariko uradukurikira. iyi ni Sunny Stars TV na Gahwane.